Man mumeze gute twe tumeze neza nizera yuko tukiri kumwe turi mu gace kamwe k'igisagara ca Bujumbura ni mucarama gahahe mu rugendo ndi kumwe nuno musore Amedemani Rakiza ndi kumwe na Kado Haver ndi kumwe na Renine Mana Rio ndi kumwe na Alexis Shema Giheko ariko kandi ndi kumwe na Izo Chris mu buryo bw'amasanamu merekejwe n'umuhungu wanje Santrez ni mu gace ubona gatekanye ariko kariko karagenda kubakwa mw'inzu zitandukanye. Tuhageze mu masaha ya nimugoroba bugiye kwira mu rugendo rwa nimugoroba twakirigwa na benshi mu abana bakiri batoya abantu bana biga mu mashuri y'intango noneho tuza gutangazwa n'uburyo filme y'u Burundi izwi ku rugero runini nza gutangazwa n'uburyo bana films zose bazikurikirana nza gutangazwa n'uburyo nasanze baza abakinyi ba film bana yuko witwa Kado Haver yishimiwe cyane naho filme bakunda gose muzo bagumye bagarukana akaba ari filme Intore Ntindi umva yuko yabakoze ku mutima tuje kuraba gato tugendera ahantu umwe muri bano turi kumwe no kuvuga umwe mu bakinyi ba film umwe mu bakora cinema ariko arubakisha inzu nziza y'umutonore inzu y'igorofa byumvikana yuko filme y'u Burundi iriko irafata yindi nzira byumvikana ko filme iriko iratera intambwe ni bimwe naye nababwiye last time ndababwira ngo nimba abantu bariko baragura amamodoka ukaba bariko baragura amaparcelle bubaka birashoboka yuko kintu gisata ejo gishobora gutunga ibihumbi byinshi birashoboka yuko abakiyobotse ejo bashobora kubaho baguwe neza noneho bakagira intererano batanga mu gihugu muti ninde nyen'inzu murindire gatoya muraza kumumenya canke muzomumenya mu bihe biza mubandanye muri kumwe natwe tuyage gatoya n'abano bana tunarabire hamwe ibiza gukurikira. We love you so much, stay with us. Ego wavuze ngo witwa gute? Nitwaira cyangwa Sierra. Ninde? Sierra. Ah, Sierra. Rega Sierra, we hano hantu muburaza ko hitwa kwe? Hitwa gute? Iyi quartier aka karere kitwa. Wamenye ko Sierra tabyatsi? Caramagahaye. Rero je natanga ngiza hano mwumva muvuze ngo murakunda filme kwe. Nka filme uzi ni yahe y'abarundi? Abarundi. Intore Ntindi. Oh, wa Intore Ntindi. Inkuru y'inkuba. Ah, ni inkuru y'inkuba urayizi? Inkuru y'inkuba urayizi? Wahasha watangiye kuziraba kera kwe. Nuhe mukinyi ukunda mu Intore Ntindi? Ntindi Kantore. Kantore. Ujya wundi aracaje ntawuzi. Ntiwamumenye? Ejo namumenye nazabasi urabaza hene wundi yaca yiruka ingore yarenga. Ingo nugero bwo. Ari mureke yizane. Na kasheri disi wavuze witwa? Sheila. Leila. Leila wewe je nagiye kumusomera ngo Intore Ntindi. Filime urayizi wewe Intore Ntindi? Wayirabiye hiwanyu ko menga nta televiziyo mufise? Murayifise. Murayifise? Ngo bafise deputy.
none nuwe mukinyi ukunda mu ntore ntindi? Aruvera. Sabasi. Hamwe n'undi mukobwa. Uje yitwa Kado Havel. Kado Havel. Dusubiremo twese Kado Havel. Kado Havel. Kose rero cyane. Kado Havel. Okay, murakoze rero mubane muri aba filme z'u Burundi bariko barakora n'izindi nyinshi muzoze. Hari yindi filme uzi y'abarundi mukunda? Ubu numvise azizi cyane yindi ni ya Umukira mu miliyoneri. Mukira mu miliyoneri. Washiyo niyo kwande. Ni nkuru y'inkubura yize. Aha. Ni ntore ntindi. Ni ntore ntindi. Oh wow. Yonzi bari barimo. Iyivuge nta kibazo kirakuba ari y'abantu. Feruje. Feruje urayizi. Wow. Nyirayo uramuzi? Nyirayo uramuzi? Wayikinye? Nzihira. Ira ni nsoro. Uya bamwita nsoro niko bamutazi. Badukunda ribata mutazira so. Nawe witwa Ira? Arenze witwa Ira? Yitwa Dani. Awu ni Dani Ira n'uyu nahise ndamumenye. Naringize ngo yayikunze kubera ko bitiranga nawe nyene yitwa Ira. Murakoze rero ndabashimire gose. Ego. Tuzosubira. Tuvugire kuri mika. Oya. None yatsa? Haleluya. Uyu niwe nabonye azi filime kubasumbye. Yitwa Leila yavuze yitwa Leila. Na Timote na Krisi no yarabazi na Sabasi Keti nande na Timoteyo na Sabasi na Timote na Karire na Kitabura na kitabu. Murabazi none Timoteyo mwamubonye mu yefe atangura shu sho yu ru ishusho uyampenze rero uyambesha navyumvire ishusho y'umuntu niho Timoteyo mwamubonye Keti nawe namubonye mu ntore nindi Keti amapampa ari muri bari bambitse amapampa imbere yapfuye ishusho y'umuntu ari umuntu bambitse impampa yari Timoteyo yego neza yari Timoteyo ni Timoteyo none uyu ntabwo mwigeze mubona hamwe mu ishusho y'umuntu uyu apana yari yitwa gute? yego je uyu mutora rave numve ko amafaranga ntayataye ndababwiye ngene yitwa gute ga? umutora yitwa Ohli. Ohli ntawo mwibuka iyo mbe urutse ku kibuga c'indege ni ijuru ry'amakuru. Yegeri Patrick mugabo mwabonye ko nonyene musanzwe mumuzi gusa mutari mwibuka izina ryiyo Sibrenda. Izana namwe none? Si sawa? Habaye iki? We nawe uko baducirako nireke nabacirako karya ninda byo bawutse karya kagufi none ayiwanyu yitwa gute? none twarufasha bacira nuko nyene Moto. Haleluya. Amen amen. Haleluya. Yitwa Keti. Mumuzi nawe yari karagira iki? yari umugore wa Sabasi Sabasi nawe ari hehe? Sabasi ngana yaje none nagira umugore wa Sabasi yari Kantore. oya Ine Kantore nawe yari inde? reka none mwamenye ko yari afise umwana hari umukozi abyarana na bosi none. ujya mwana yahise amukura he kandi ari umukozi nta mwana mwabonye bazi namubonye bariko baravuza ingoma Yitwa nde? Taniya warabeshe cyane yaravugije ingoma kwe
cyo gushira ingoma Ego buhani mubandanya munsinda kwera. Nandi bari muri mizeviva kutuntu kutuko. Barantsinda. Rero nabati umuntu hano ni ngwarimo akantu k'ingoma bashi. kariya kantu k'inzevi. Umuvinyi cyangwa umukozi wawe Yamuhaye umuvinyi. Acarasinzira Yese ryama baca babyuka mu gitondo umwana yaje. Cha mwara yibaze kwera. Ni ntara ntindi. Unaye ngo arabizi. Witwa gute? Onezime. Bogare Onezime. Karuye. Bogare. yaje kirazira kwerekana amenyo ebushpa tumaze tindwe sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tayer. Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative. Kaze muri magaze Eric Tayer, uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magaze Eric Tayer, uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à serfilage baby lock, machine à serfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'amapiyesi doshaje y'izo mashini zose ndetse n'ibindi bikoresho byose umutayera akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magaze Eric Tayer, wicagura igikoresho wifuza. Magaze Eric Tayer iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magaze Eric Tayer, irahari ku bwanyu. Mana yacu warakoze, watanze ikigo cy'ubuvuzi, ukivukanisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, kama rukokoye, uwafashe
yampaye isuka rero ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe caho igitega none ukuri kuzima nkamenya namwe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe ca kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ivyo usanga bizimba wewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu ngo ngwiki hogi tujane twigire ndikiremwe naho uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo abakeneye Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa vyiwe byose inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza.